ni Marita nta muntu ashobora kuba umwasi wawe. Hari ibintu narimo natahura kubera iki wiyumvira yuko umuntu yaba inyuma y'ivyo byose ari Marita ukeka ko yoba guhoriye. Marita urugo rwanje ushaka kwiki? Umugore wanje umushaka kwiki wewe? Warungitse abantu bakumukubita? Uriko urasotora wewe? Jewe Marita ndungika abantu muhiri wangu hano sindabitahura. Ndiko uravyumva. Se warungitse abantu muhira bakaza guhohotera umugore wacu. Uwo ndi wese ngombwa kumenya. Mama! Mama! Uwo mama wari kurahamagara nawe niwe yampamagaye. Ariko ivyo bishize mu bwenge. Numva ko Marita ari washobora kuba yakoze ivyo bintu. Gute bukira abana yabafata kujya kuntu wambwira nabi. Akananirwa no kuvuga ngo reka ana ntume bamukorera ikibi nka kiriya. Aho sinze mu bwenge ntumva ko ari Marita. Gute anayofatwa ku nguvu. Uzi nivyo mwe mwamukoreye. Uribwo ko ari mu mwatumye aja mugasha. Mbeho mwaragiye kumuramugasha. Wapi ya. Wara iyo niyo mpamvu ya mbere. Ibuka mukiriye abana. Warambwiye ko yabafata nabi. Gute umuntu mukiriye abana yabafata nabi yobuzwa no kubafata nabi mukuzi. Akabakora ikibi nk'icyo kuko udashaka kuvyimvira. Nshaka kwimvira ko uri nyuma y'ivyo bintu byose ari Marita. Reka mbwire. Haje no umuntu yihoreye kenshi. Akaba ari ibintu biba akihorera akituriza suko abari kicucu. Ahubwo je wafata umwanya munini wo kwiga ikintu kiba cabaye ha gufata umwanya mutonya wo kwihuta gufata ingingo canke ngo ntangure kuvuga amagambo menshi. Sivyo? Iplani barimo jewe ndayibona cyane. Marita kuva mu gasho yaje yahindutse nta mutima mu bafise. Natumye abantu baze gufata kuko. Mama wawe niwe yatumye abantu bakugufata ku nguvu. Ubahuke utuma abantu gufata ku nguvu. Umwana wawe wivyariye ana. Umuntu wivyariye wenyine ukabikora. Ico kibukora kizoguhera mu kugeza cyane. Wowe umva ukomeye umutwe. Karo nukuri kw'Imana je nagerageza nkora. Abantu bose nizo bakwaranyagiriza. Aho nci hose nivyo nyene. Ariko je ndakunda kubwiza ukuri je sinofata umuntu ngo aje gufata ku nguvu umwana wanje. None ana wibaza ko ari umwana adakuze. Wibaza ko ari kijuju. Cyangwa uri ngaho urararamye warandi umwana muto ku buryo nyobe cyakuzanye ngaha ndakuzi neza. Mwagiye murapanga gakino na nyoko wawe mama bafashe ku nguvu bagize ibiki je ndabazi mera neza kandi ko ndivugana nawe icyakuze yiranda kize uko n'umugabo wanje kahise kawe nawe ndakazi sivyo umva ukenere kasubira gusara ukeneye kubona karagiye gutoragura amasashi Kuri no shuro sinzosubira gutuma biba. Uraza ngaha wiriza bafashe ku nguvu ndakuzi we na nyoko ndabizi neza ikibi kibarimo. Ubu rero murabona neza ko amahoro yabonetse ikintu kibabesheje gusa nuko bamuguza kunyurbanya ubwenge. Yahubira ikintu kimwe. Ndizana. Ibintu byabaye kuri Karori ntibizosubira kuba. Marita, we ni wamamagaye kuri telefone umbwira ati ana ndamurungitse hanaha genda uca umufata ku nguvu. Sindakumvise neza uvuze ko
Ana. Umukobwa wanje. Urumva fresh. Meze neza. ndakuzanira agatebe. Oya. Sinicara kubera ko sineba. Ndakuzanira ko kuno. Oya wumva ko kunywa gute kandi nicara. Kandi urabizi wowe uri inzuma. Kunda kumenyereye. Si kamwe cugumutereka. Ahubwo narinje gutora ya mahera. Nje gutora ya mahera ya sigara. Genda guheranye. Ni Marita we nutse ko wamaye nusu sigarana inusu. Igihe cyose cyohera utaramubeza amafaranga yanje imbere siko wari umeze. Sinda gutahura. Ubu nyisigiye mbayeho mu isi je naramenya Marita. Umuntu wese byacanze ubu bigoye wese kuvuga Marita bamwe banyishuza amafaranga abandi banyishuza ibi n'ibintu. Genda guheranye. Ariko Marita nizere reka kunyinisha. Wowe ni wamamagaye kuri telefone umbwira ati genda ukore ibi nibi. Urangiza undungikira inusu wamusigarana iki iyindi nusu y'amafaranga. Ivyo muguri nyene umva bihagaze ko canke ukuri afite no musintekeze ngaha. Niwo muso kubesha cyane sindabitaho ivyo rimwe. Diri. Bivuze ko nagiye gufungwa dufitanye diri je nawe. Imbere yo gufungwa ryari kandi ari ibintu we wamamagaye ryari mu minsi iri nyuma gahe hirya ejo. Uvuye mu gasho. Kadufate ko wihenze atari jewe Marita. Jewe tugira na diri nawe. Marita wewe uranyamagarira neza na neza ati dupanga diri ndayikora iracamwe neza kandi bigenda neza. Ariko ndiko ndakwaka amafaranga nje kushaka ko yanyine. Tom umbwira ikibazo ufise. Nimba waraye ubusa ntumba ufise ikibazo mbwira ati Marita je ndashonda shaka ngaburiye canke Marita je nagize accident cyane nakoze irishimanuka cyane nakoze ibinini shaka ukuntu mfundiki ibintu ndonga amafaranga ndabimenye uretse kuva ko je Marita dufitanye amadiri nawe je namadiri ngirana n'abantu. Okay. Uri kuri henda. Marita, we ni wamamagaye kuri telefone umbwira ati ana ndamurungitse aha naha genda uca umufata ku ngufu. Sindakumvise neza uvuze ko Ana. Umukobwa wanje. Urumva urubahuka Ana ukanavuga Ana n'ijwi ryawe neza utekanye. Ariso mbwira subiramo mbwira ibyo uje kumbwira. Ana wamukoze iki? Mbwira Ana wamukoze iki? Sindakurekura cyangwa ndawutabure. Ana wamukoze iki? Sinko ndabaza. Marita ndekura. Ninde kwa hiyo diri? Sinakurekura. Ndekura. Nishura.
Ninde yaguhaye iyo diri? Wewe. Niguhereye. Miyo nimero. Umpamagaye kuri Miyo telefone. nimero yaguhaye iyo diri cyangwa telefone yawe? Manzo ndekure. Miyo sindakurekura. Sindakurekura. Miyo nimero yaguhaye iyo diri. Marita ndekura. Sindakurekura. Usi nimero. Sinimero z'amamagara. Iyi telefone. Wumve ko ari isonira ngahe wanje. Kandi numvana ngaha. Uruba ukaza wisanzuye neza ukaza buhoro ukambwiye ko wafashe ku nguvu umukobwa wanje. Ndikura rero telefone. Sindakurekura. Telefone ya nimero. Okay. Nyarutsa. Ndikunda telefone. Nyarutsa. Ndikura none telefone. Sindakurekura. Isana. Iyo wanje kirasona. Telefone yanjye kirasona. Ibishoboka gute? Kopia telefone. Cyo shaka kubona kibonye. Marita, simbeshe uranzi neza. Telefone nakiriye ijwi ryari giwawe kira kintu cyose cari kiwawe. None ni gute ushobora kumbwira kutamamagara? Ni gute ushobora kumbwira ko ibintu atabyutse? Wowe telefone yasonye. Ukuremeza ko je naguhaye diri. Ngo ndakubwira. Sindi kiwerewere yaho noza kuyakana ibintu. Canke yaho norogwa ngakutuma gufata ku nguvu umukobwa wanje. Sindi umusazi. Ico nokora cyo sinotubira muri nico. Cyo nikosa rinini cyane. Nopfa niba bari. Kubw'ivyo watsinzwe wabibonye twapinde sivyo? Kandi basoze ko ndakurekura ndakurekuye. Baraguhaye diri nanje ndaguhaye diri ugende urondera umuntu yakurondeka guha diri. Uzogaruke ngaho mbwira umuntu. Turumvikana? Sohoka. Sohoka. Kariwe. Yesu shika. Ahubwo ndakubwira. Ano. Ibintu byo kubwira. Ndagusabye naho. Kuko ndazi harabuza kumfata nk'umusazi. Cyane ntuntahura. Ariko hari ibintu rimwe na rimwe ubona bikakunanira kwigumizamwo. Ni gute ibintu narose bishobora guhurirana n'ibintu bizabiba? Gute ndota ibintu bigaca bihurirana? Niyo mpamvu rero wewe uza kwifata nk'ubusazi ariko ji wanje biri seriye. Ana. Ngoma ndakubaza ikibazo. Urafise inda ya Karori canke ntayo ufise? Ikintu ndakubajije nshoboye no kugisubiramo. Urafise inda ya Karori canke ntayo ufise? Ndakubwira ikintu kimwe. Nakubwiye ko ntariko ndisigura imbere yawe. Nyimba wumva udashaka kuntahura, fata inzira ugende. Sindi mu rusambo rwawe. Ega nabivuze nyene kunyerekana ko ndumusazi. Ariko ndakubaza. Impamvu ndi ngaha ntayuzi. Ndayizi? Byambaye ko ntabyuzi. Ndabizi ariko rero ico gukora nshaka nubwo noba ndabizi byakubayeko. Hari ibintu rero bihura. Ego ndabyumva baragufashe ku nguvu ni wobana na mama wawe kubera ari we yabatumye. Gute rero ushobora kurota yuko wowe ufise inda ya Karori kandi nkaca ndakubona ngaha kwa Karori? Ariko biragaragara.
mara ndi kwa Karori ufisi wanyu ubana na mama wawe mugabo ngo warafashwe ku ngufu ngo ntiwobana na mama wawe uramutinya gusirimuri kwa Karori mu nzu yiwe sibyo Karori afise umugore we wamwegereye uri mu nzu yiwe ufise inda yiwe waraje kugira ubyare umwana abyarira imbere ya se okay kubera aribyo washize mu mutwe wahaye ikibanza cyane ariko urakomeye cyangwa uri umusaza urumva ibintu byose ushobora kurota bibari ibyo kenshi bibari ibyo ibintu rose ibyo uri kuravuga sinzi uri kurabikura kandi ureke kundenza kwabo nimba udashaka kuntango byumve fata birumvikana inzira ugende birumvikana cyane wowe uri ibintu byinshi gute inda ya Karori uri mu nzu yiwe afise umugore ngahanye wowe uri ibintu byinshi gute uratanguye kubera ko ubonye ntanguye kwibumbura rero utanguye ngo cengo munda kubabwira mu rupango waje kurongoko wamwegereye umugabo wawe kugira umwana azovukira imbere ya se ukacuja ngaho onye kubera ko ntanguye kwitahura utanguye kungira nk'ikirofu mukaca ngaho mukabeshuranye ko wawe yarega ni mugani iby'Imana yishurira mu ndoto hari umunsi n'umwana bwarota ibyo bintu kandi bigaca byongera bigahurira nta womenye nyine impamvu byabaye ubu ndikora ariko bwira ukiyundiguriza amajambo undugiriza kubera ubonye ntanguye kubitahura ngo mama ngo baragufashe ku ngufu powa reka tubeho We nimero 5 zihutije by'umuseriveri nakenewe uko ndihuta urazi kinzanye urazi neza ko nigeze ukwihaniza ngo ugabanye imigenderanire na madamu wanje nawe kwihanije ariko warabibandanije kandi byanyu ndabimenya kandi kinyemeza yuko mwabibandanije ni uko ubu hageze igihe madamu ntanyizera ubwo umutwinjira mu mibano wacu agumanyagiriza Marita ngendana na Marita ngunda Marita ibintu byinshi kandi bigaragara ko byose biva kuri wowe rero nkuko nabikubwiye inyuma ya madamu waje Hola. Sorry. Sorry, sinzi ko umuntu ndiko ndakeka yoba ari wewe ariko ndiko nkamwengo ndakuzi ukuntu. Jewe? Ya, Sinzi. wewe ni muziranye n'umuryango wa Marita? Marita? Yego. Bivuze ko ari wewe sheri wana Iva nkuko nako ndabikeka. Ni jewe hari kuki? Jewe sanzwe nzinanye na Marita cyane turabagenzi kuva kera. Marita? Ya. Nitwa Steve. Sinzi ko wowe warakiriye amakuru y'umusheri wawe ko biba yarafashwe ku ngufu. Ego hari icyo biziko. amenya nagutwengara yawe kuri Karori uba kuruko gwiwawe
Karori jewe urugo rw'iwawe sindaruzamo urabizi ni kenshi twagiye turavugana ibintu bituma je ntoza mu rugo rw'iwawe none ni gute ushobora je ko nyiyumviye ahubwo raba umugore wawe mubanye gute ushobora kwiyumvira umugore yemera ukazana umwana deja w'umuntu mufitaniye kahise n'uwo mwana mufitaniye kahise bose bazanye ngaho mu nzu akaca aguma kwizera yabafise mu mutwe yameze gute nibibaho icyo ndakubwiye ni iki genda urabukona ubanye n'umugore wawe nuko babanye n'uwo mukobwa azanye urabe ati mbega ni muntu ki hanyuma ubone ko nyiyumvira jewe oya nta kintu ndabizi ko ahubwo nashaka ndakubaze ko wowe wowe uzi umuntu yoba ari inyuma yavyo kuko ikintu nk'iki urumva kirakomeye ku mwana w'umukobwa nk'urya witwa gute Steve Steve ndisiri yuko ata muntu yapfa kuvuga ikintu ata mpamvu kandi na making ashuwa yuko umuntu yakobeje ikintu hari akantu naho kuba gato aba biziko sivyo hari amakuru wowe ufise kuri ibyo bintu byifatwa ku nguvu jyana cangwa kuko kugeza isaha ntabwo tuzomufashe ku nguvu ariko turi kumurondera kandi tuzomuronka oya nyene nakese tuko nk'umushiri we ko buzi birenze gusa uravye nta kibazo uzavyo bavyiza mumenya umuntu ari nyuma yavyo numva byofasha kuko najewe naragiye muhira mbona ananameze neza mama wiwe arambwira ikibazo cabaye numva ndababaye mukuntu numva ko nanje nogira uruhara mu gufasha mu kubafasha kurondera umuntu yoba ari nyuma yavyo rero niyo mpamvu nashatse ndabikubaze uri pare ariko ndizera yuko bidasigura kucugira ubwenge bwinshi bwo kundusha kubaka urugo aranyumva ari na mpamvu ndakubwira ati uzi nyuma y'umugore wanje hagarika imigenderanire n'umugore wanje sivyo ubandanye ivy'iwawe ahubwo iyo uvuga uti ikintu je mfashe nk'ingingo ngiye kwikosora menye ukuntu mbana n'umugore je nkuramwo manje je umugore tubona naka uramaze kumana turi kumwe iwawe ndahaza kangaha nivyo nakubwiye nagusiguriye neza uzi nyuma y'umugore wanje kubera ko umugore wanje ndavye uburyo atanyizera atagishaka kunyumva aguma nyagiriza ibintu by'amakosa nta mpamvu yonyagiriza ibyo bintu atari wimushiramo vyose n'amapolitike yiwawe kugira ngo ushobore kumuronka uko ushaka uravyumva ahubwo iyo uvuga uti ikintu je mfashe nk'ingingo ngiye kwikosora menye ukuntu mbana n'umugore gute ushobora kwiyumvira ivyo bintu ndaba ukuntu ubanye n'umugore man reka tureke uvuga amajambo menshi ndakwihanije gusa kandi uvyumvura umuntu akuze ndakwihanije kubera ko jewe sinkiri induruzo ya mugore aguma nyagiriza ibintu kwega Steve ni vyiza kandi cyane merci kuba wumva wowe ufasha ku kibazo cabaye gusa se numva yuko ku bufasha bwawe wowe budufitiye ko bworangira ngaha wenda ushobora kumenya amakuru je ntaramenya ukamenyesha kuri telefone niyo mpamvu nashaka iki kintu duhane namba kugira no nk'amakuru je ntarayaronka uzohita ubwira ukarushije kuyaka ya nta kibazo mbere yanje ni adresse ndayiguha muri private okay chimba ayo kwetu kata aje mbere ari kipoto ico kipoto cha gatatu nje ntomba nagico menye nzo gupitira ntari ibi wana kibazo
neza. So hari ahantu nari ngiye gusa hari ubutumwa nari ndagufitiye. Barira. Burya jewe ejo nari kwa mama wawe. Nari kwa mama wawe narahaciye. Gusa kimwe ejo mama warahangayitse cyane kandi cyane kurusha no kubyibaza. Narahaciye arampa n'ubutumwa ndavuga ati sinoreka kubikubwira, reka ndabikubwira ntacyo bitwaye. Ibyo byari binzanye rero ngaho burya. Yambwiye ko ahangayitse no kuba ugaruka mu rugo, ariko atureke kwiyumvira cyane ibyo bintu wishiramwo, ureke kubikomeza cyane, aragukeneye mu rugo kandi arahangayitse n'ukuri. Kubivana no kubyumva gusa byari ngombwa ukabikora nk'uko yabisabye. Mama warahangayitse cyane 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 ku buryo ageze ku rugero rwo kuntuma ati usubire mu rugo. None ndababaza. Jewe ndabatwaye iki? Reka uguma uvuganira mama wanje gose ukamengo ntumuzi. Vya nkoreye ntibihagije. Subire nishore. Mama wanje ariko arakwiyerobekako. Ndibaza uramuzi bihagije. Kandi je sinomuyoberwa ni mama wanje. Imyaka twabanye ni myinshi. Cere numva ngaha atari bishasha unzaniye. Ngaha ndafungura mbayeho neza, nyine mbayeho neza. Ntangorane mfise. Shaka ahantu mba ntekanye. Nawe nyimba ari ibyo uzoza uraza unzanira ibibazo ngo mama biki by'iwawe sinkeneye. Uzoza uraguma iwanyu. Je ndamahoro. Ndabyumva ariko n'umubyeyi. Kandi sinumva yuko hari umubyeyi nubwo yoba ari umumesha gute cyangwa akora ibintu bibi ku buryo yofata abana akabarumika gufata ku nguvu umukobwa wiwe. Umwana wiwe yibyariye nubwo yoba akora amakosa nyabaki, ibyo sindabyiyumvisha. Sawa? Hari no kuntu numva ariko nuvuga amajambo umva umenga nasobanutse neza, mana ngo mbayeho neza, ndishimye ngaha ndatuje, nshaka kuba ahantu ntuje atabibazo niteza. Hari ukuntu umenga ubwo musatira cyane, reka tubyoroshe. Mbega ho kutiyumvira ati kumbwira ati Iva ko umva biguhangayikishije kuguma ngaha kwa Karori, nta kuntu wofata amafaranga ukaza kumpangira ahandi hama nkabaho uko ushaka, ureke kunyiyumvira uko. Ibyo ntabyo kora, ahubwo wowe nugushaka kuguma ngaha cyangwa ari kindi kintu cyo bacihishe inyuma ya wowe na Karori ntazi. Ntazi hino dupfa vuga amajambo menshi cyane. Uzokora ryari? Ibyo wiyumvira kubera iki ubiha agaciro cyane? Ico kintu cyose kiri mu mutima wawe sico. Kindi naco nakubwiye ko mbayeho neza mu mahoro. Nta numwe shaka kubaho umutwaro wiwe. Shaka kukubwira umutwaro, kumbera umutwaro kuko we nta buzima burenze ufise kurusha nkaho mbaye ndi mu mahoro. Amahoro nanje mbe mu mahoro. Kandi nakubwiye nyimba uzoza uraza unzaniye ibyo bibazo nkaho umengo sinzi ngene no bigusigurira, babareze uraguma iwanyu. Uzoza uraza uje kundamutsa karibu, ariko ibintu byawe na mama bya Karori biki n'ibiki nta na kimwe kibarabamo. Birumvikana, reka turekane n'ibyo. Ko wumva ndabikubwiye umenga bigutera ikibazo ugashaka no kuvuga nabi, reka ndabyihoze. Gusa umeze neza. Ntabibona? Ndabibona. Reka mbandange jiyo naringiye gusa byaribwa. Byari gutuma gusa bari bantumye nta bindi. Ngani mubwire ko wamutumye wabishikanye atashaka kwishura. Bye.
Shana nje kugufasha. Mufasha mejeje ndahejeje. Ahubwo she anarihe ko ntamubona. Nari ariko arabikora. Ya naracyajyana. Ahubwo she kubuze hano reka tuganire. Cyari bimaze iminsi ndiko ndiyumvira. Kandi nakoresha kirambujije amahoro. Nta kuntu waraba anatuka mu iwabo akapfa ngaha akagenda. Erega shiri n'ubundi yana nta kintu kimwe karamfasha ngaha. N'ubundi bigenze dukira koza ivyombo gukora isuku nko baracaryamye. Je ndiko ndamuraba ujya mukobwa mubona mutuntu tubiri. Ana nta kintu kimwe yigeze bakubwira yose n'imitwe yibona mama wiwe. Ana ashatse aze ngaha kugira ngo atubeshe. Shi ntabwo twakwirengagiza yuko ana we bakigukunda. Ashobora kuba yaraje ngaha kugira ngo ankine imitwe umugirire imbabazi hamaze tubane ngaha muri iyi nzu kugira ngo umwanya n'umwanya kwisubiza. Uri jewe urumva wowe tuza. Ho uri kurumva igikomere nanje afise ku mutima wanje. Please ndagusabye. Ariko she kuri kwiyumvira ibintu nk'ibyo. Cyane kuri ko ufise umutima mubi nk'uwo. Aho uravye urabona Ana ari umuntu yopanga ibintu na nyina agacaza amerewe nabi kujya azarira ari ibintu yapanze. Wajya ugirimo ujye mwana ari mu bibazo no gufashwa. Sindi siri ko ari byo yapanze. Hama ikindi ibintu byabo wayumvira ngo ntugira ngo dusubire mu bya kera. Wagiye umenya ko iminsi ingana ariko idasa. Ivyanje na Ana byaraheze bijya n'ibya kera. Ubu turi bashasha. Ntushobora gutabara ko je ndagukunda. Nkeneye kubaka nawe. Ivyo bintu ngira vyana sibyo. Ana reka gume ngaha nko kumufasha kuko n'umwana ari mu bibazo. Ari mu ngorane. Byo ngo yopanga ngo ibyo gufatwa ku nguvu n'ibyo bapanze. Si byo gupanga. Hama ikindi nimba yahisemo kuza ngaha. Nungaha nta kibazo kuko haragutse netwe kumufasha. Aha niho yashimye twumufashiriza. Mbega nkajya uzi ubuzima babayemo iwabo ruguru. Ubona handi hantu yoje ari he. Igabajye umenye ko twahuye badafise icepfo ca ruguru. Nta wundi muntu yafise yo mufasha. Byo bireke. N'imyaka ufise vraiment. Basi ntushobora kwiyumvira ikintu. Nawe wenyine nk'umuntu mukuru ngo uvuga ati iki kintu kirashoboka cyangwa ntigishoboka. Ni gute Marita ashobora gufata umwana wiwe yavyaye? Yatwaye mu ndamezi 9. Agafata abantu babaga bakabarundika ngo genda mu sambanye ku ngovu. Uri kuriyumvira urumva neza ko ikintu gishoboka. Ntibikunda. Nimbara bidakunda. Nagatego ananye narungitse ngaha swat ni ku ruhande rwa Marita cyangwa ku ruhande rwa Ana. Umwe muri abo bantu babiri. Je kugira ngo urumve ko ntekanye. Anarava muri iyi nzu agenda. Sha isi nimbi. Isi nimbi. Bakunda guca umugani ngo utaraburogwa. Kuvuga ko bitubaho ngo bashobora kumufata ku nguvu. Ibyo sibyo. Byobaho kuko iyi si hagiye isi yarahindutse. Reka kumucira urubanza, reka kwiyumvira ibintu utazi ibintu bidafite icemezo. Usanga uri kuraca umuriro gusa gusa. Reka dufashe umwana byo kumwirukana. Sindire de nabyo. Reka tumufashe kuko no gufashwa arafise ibibazo. Muri kirenga tumufashe. Bivuze ngo n'ubusubiye kucagurana. Navyumvise. Ni wo gufashwa. Karori gende basi nibananiza kazi. Kweri kudahinduka ngo ntahure. Ibintu by'umutima mubi biva ko. Navyumvise bandanya mu vyawe mbise nkorekana akazi k'ikiboyi niko kambereye. Sawa, ariko nawe kwigutahura ibyo birasibye. Ana karibu. Sawa. Wakoze kuza. Nova hari gitangaza c'Imana umusinkoreye. Ndagiye no kubona ndishimye kubona ugarutse mu rugo. Ndibaza ko no kwibanza kwirirwa meze neza. Ana
biranyeretse ko ubutumwa nagenda atuma abantu bayivana n'abatumye n'abandi benshi binyeretse ko bwagushikiriye kandi wabwumvise urumva ko ukwiye kuba hafi ya mama nasigaye mfise irungu ryinshi muri ino nzu hano uruzi rungana nk'uko uri wenyene udafise uwo uhamagara ufise ubwoba ushobora no kurwara mw'ijoro sindonke uwumfasha rero wumve ko nenda gukumbuye ibisanzwe tu nabonye ko nkwiriye kugaruka nyene karibu ibi ni bihe izi si za mpuzu za wa muntu yafata ku ngufu ndabisanze mu cumbi wanje sinakubwiye ukamaririza hamwe ukaca uza ngaho ukanyibwirisha ko atavyo urimo anana ukuri kw'Imana Imana niyo mucamanza mu mwanya ivyo bintu ndabiziko nizo muzu je nizo nari ko ziri muri ino nzu ntavyuzi ninde abangaha mwinonze atari wewe ariko navyo narinzi siniko numva no kuntu zashitse muri ino nzu kandi ikindi naco mu kwinjira je nakubonye ko atazogeze usana ndiko ndimvira ukuntu zashitse mu nzu kubera nancanga